haba harimwo abagore basaje no kusanga mu abasaje harimo n'abasazi nyine usanga rimwe na rimwe umuntu ukamubona umego risaje mu ugasanga hashobotse bagahanurana je bigenda tangana nk'abantu za gusanga ari nk'akagwi ugasanga barafise groupe y'abakenyezi ugasanga harimo abakenyezi vraiment biyubashe ubona ko buhanura abantu mugabo ikintu kintangaza ugasanga bari kumwe n'abagore bataye abagabo hakugira ngo bahanura ahubwo bakabosha no kuvuga iro wimarse ntibarakwe gukora ivyo bakora nk'ivyo mbona ngahe bujumbura vyovyo mana yanjye nuko abakenyezi barantunga abavuga ngo ndavuga ivyo mvuga kubera ivyo wowe nukuri birateye ubwoba birateye n'isoni tinduka yuko nigeze kuba mfise umugenzi bari bisho gihe na madamu harakiri barafise akagwi kabo bagenda ahantu bagatasa ine kandi bakijijwe benshi barimo barabakizwa sanga batashe saa 4 n'inusu y'ijoro saa 5 y'ijoro tubaza ati none bari mu biki hano mugenzi yambwiye ati nukuri jewe sindigera nkora ko umugore n'umusamu ati mugo no munsi ndumwe mwe kumuvuna iyo umugabo yakoze ivyo byose abatagikunda umugore wiwe si kuvuga ko abatakimukunda uca umugore wawe inyuma umukunda kandi guyango birashoboka muri sanze ntwanda kubwira iyo umugabo amaze kuba afise umugore akiyumvira kuja kuryamana n'ubundi mugore kandi ntagenda ngo ni kubera ko umugore yamushavuje ego benshi yarabagenda kubera ko umugore yamushavuje niki cyangwa gasanga umugore yamwanki abagore banga umugore afite uburenganzira bwo kwankora mu rongo afite uburenganzira kubera none wowe umwereka imitungo yawe gute kandi ntibazirundarunda ngo nizo bambara zinzira bafise swingi zo kugira iyo umugore utanguye kumuhisha ntaba ari intandanyiro yo kuzotandukana nawe iyo ari kijuje murashobora gutandukana bivuye kuri ivyo wowe haje bugeze ku telefona singwa ndamuvuga mugabo yarantefonye igihe kimwe barambwira ati je umugore ndamwifatiye amaso mu yandi nije ndamutandukanije n'umugabo mu buriri ico gihe rero narigeze kugenda mu ntara mu ntara hagati wa mugabo nsanganiwe ni package ko ku moto n'umotari aca yarambwira tubiga je nje nagutelefona nakubwira ko umugore wanje namwisangiye mu gitanda cy'undi mugabo nasanze umugabo mu gitanda cy'iwanje ico gihe uwo mugabo yari yagiye guca urubanza rw'umuntu nawe yafashe umugore wiwe ariko arasamba hamageze muri hano wasanga bariko basambanya giye hajya kenshi abagore b'abantu kenshi bakunda kuruha bakunda gupambana kenshi akaruha kibagira n'umugore kenshi barabaca inyuma waba wumva ko divorce ari gutsindwa canke rimwe na rimwe ari ukwikiza ububabare kubera ntarayigira mugabo ndabikurikirana ibitabo byavyo na divorce uragira none wewe so gutsindwa kuba rukorohera kwiyoroheza gusa mu mutwe ukwikiza ububabare rero nta bubabare bukize igikomere n'igikomere ntabibaza igikomere wagiriye mu rugongo kizapfa guhera umugore agiye akabana n'umugabo yavanye n'umugore ntiyo kwijajara urazi ko arabasubirana haze n'imyaka n'iyindi urakunda karoro kuri Renine kuko rero we turi kumwe ndubaye n'abantu bace bavyumva kandi bikabafasha nabo nyene kuko ni benshi washingiye intahe bibafasha kubaka ingo zabo yaro nabagumutse ngo nari nine ngo arinzagira kuno baza kuguma arabwe ati tekana nyimba uvuze mugumye fresh kuko imico ntibari imwe ariko none Reni urya ntubo watanze akaroro kabi ku bantu wigishije ivyingo ibijuju kandi abantu nk'ubu bagiye gutandukana nk'ubu ugacubaza umwe ati mwapfuye nta bantu batandukanye bazopfa kubwira ukuri kw'ibintu bapfuye ni gake uza gusanga umugore afise motive yiwe umugabo nawe ugasanga afise motive ziwe aho nawe wamuduhenda rero akarero ko umugore wawe yari umudamu yambara neza ikirato ciza baze nziza ubona ko asa neza ubona ko atarugo rurimwe imibabaro canke rurimwe kubura ivyo ashaka arimwo onya aho ntari umufashe neza none Mbefrani kubera iki ingona ishobora kuva mu ruzi harimo amazi menshi ikagenda ikirigatira urume kugumanana no kwihangana turi kumwe hari abandi rero batakuze uko usanga muri we aba yakuze afise ukundi kunega n'ubundi nico gituma kenshi batubwira bati zamuraraba abo mujana urabe imico yiwe urabe n'imico ya bene wabo urabe n'imico bishobotse nyine afise nyina cyane urabire kuri nyina imico yari afise imico afise ugira usinye gutya mugabo kumbere ngira marezita yatevye kubera ibyuma byagoreye kwa muganga mugabo akavuga ati bandaga ntacu marezita turabazanira ugomba usinye gutya bacakuzana bakakwereka ati uyu mugore wawe ugasanga n'umusero positif aragwaye uwo cuvuga ati reka nsinye ntacu ko namukunze iki none waramukunze nagiye bihanganira vyose n'umugera nuko abantu tudasoma ibitabo nayo base umugore wa mbere wantuze wa Adamu umugore wa mbere wa Adamu yitwa Lilith hari umuntu avuga ati Renine je ndaramukunze igihe kinini ariko pe ubu ntashobora kwisubiza umugore nizihe ngingo zo kwisubiza umugore nakubiye ko ari inshuro igira indwi agenda ngarura ndavuga ati no sinshobora kwama muri ibi je kameme rero
bisigura ngo navuze teka amaze niho umwanya menye objectif igituma agenda d'abord ko ntaco nabi bwamenye vyukuri bon okay tuchaka dutandukanye n'ivyabaye canke ivyahahitiye ariko vyukuri umudamu wawe so kwifuzwa n'abandi bagabo benshi you have to be honest. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV, so ndabihaze wese uri kwadukirana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Ibura yanditse mu guvi y'Abarabu, ndavuga Mana Sambi, Saudi Tabe, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique n'ahandi hose mwege mwese ndabaha ikaze. Uyu n'umunsi udasanzwe kandi otogira amahirwe yo kwakira umutumire adasanzwe, musanzwe muzi, musanzwe mukunda mu bitandukanye, yubatse ingo nyinshi, afasha benshi kugira ngo bashobore kugira urugo rwiza. No turi kumwe no munsi yitwa Renine Manariyo. Turagwaye ikaze. Mahoro cyane Frank. Umeze neza. Impore? Yego. Abakunzi bawe? Yego. Yego. Kubandanya usa neza gapapa. Shandita. Tuzirikana ko abagabo basa neza ari abagabo babitabwaho. Bajya bari bijuju. Je natanguye kwiyitaho kuva mfise imyaka 7. Nagiye mu isoko ndakubaza mu isoko mbaza ati murashobora kumpa impuzu umupira w'amajana 3. Twasafra. Ukubwa nari nsezereye ko nguri impuzu n'abavyeyi. Ndatangura kwiyitaho je nyene. Tangura ndadanda zitabi. Supermarch. Ibiyoba, isoja, utuntu bene utwo nyene. Ukuvuga yuko ndatangura kuza ndigenga buke gushika no munsi rero n'urudandaza rwarankurikiye. Urumva je mu bisanzwe cyo nkora nkorera no kurondera kazoza k'abana, hanyuma rero no kurondera ibintu bimbesha ubo. Ariko mu bibwirizwa vy'umugabo ababwirizwa kuvuga abana, akabwirizwa kuvuga buri kimwe cyose, ariko ntiyibagire n'umugore uko vyogenda. Ntibizo batawukara wofise. Ariko ejo canke ejo nta cizere gihari. Mbone biranza mu kwera. Frère. Yeah. Umugabo nka wari benshi bakubona kumbure bakwa no kukwihenda ko ati uyu muntu wavumengo n'umusore. Birakorohera kuba muri ubwo buzima. Biroroshe kuko ibyashitse maze kunshikira jewe naciye mfata umwanya nca ndimvira ikintu cyo gukora nca nshiraho udukorwa twinshi dushobora kuntwara umwanya kuvuga ko kenshi je sizere mbangiye hanyuma gutamuhira kare ntace kare n'iminuye kare naho nta hasizeri sizere no tusamoya harabaga filime n'umuryango iki n'ikindi bintu byagucyonya mugabo pour le moment iyo mvuye muhira kenshi ndinze nta muhira swate mbangiye koga mugemba nagiye nko kuri tere cyangwa ndiko ndakora utundi tuntu dushobora kuba gutuma umuntu abiri yacu n'iki ariko sinigara ntamira muhira ni stock winje no muri sawe nyene utangara kumengo ni hanga no kuvuga yuko rero mu bisanzwe mu ico gihe iyo umuntu afite umwanya mwinshi n'ivyumviro by'usanga bipfuye mugabo uri umuntu w'umugabo utegerezwa kuja ahantu kiyumvira utibagica uko bwacu kwiyitaho kiyumvira ico gukora hanyuma rumaze kuronka udufaranga tukurya kajya ukanywa basi ngene ukamera fresh mugasenga Imana. Yego turi mu kwezi kwa gatatu kwezi kwahariwe agateka k'abakenyezi atari tariki 8 ariko kwezi kose abari kugira ngo uko mumaze kwibuka agateka k'umukenyezi kuri wewe n'umunsi usigura iki? Kuri jewe apana kuvyo ibitabo bivuga. Yego kuri jewe ni novuga yuko mpereye nko ngahi wacu karakajyo keza yuko abakenyezi na cyane cyane bo mashira hamwe bakagombye kwirimbura bakirimbura bakaja hamwe wari umwanya wo kwipfurizanya umwaka mushasha kubera urabona ko haba hakiri mu ntango y'umwaka wari umwanya mwiza wo kugira ngo bicarane bungurane ivyiyumviro wari umwanya wo kugira ngo baje hamwe imwagira ngo vy'amabride ashaba n'ibiki bakigishanya bakaraba nk'abagore baba barataye ingo bakaraba nk'abagore bafashe n'aba bagabo bakaraba nk'abagore donc bakaje hamwe bagahanurana muri rusange haba rimwe mu abagore basaje no kusanga mu abasaje harimo n'abasazi nyine usanga rimwe na rimwe umuntu ukamona umego risaje mu ugasanga hashobotse bagahanurana je bigenda tangara nk'abantu za gusanga ari nk'akagwi ugasanga barafise groupe y'abakenyezi ugasanga arimo abakenyezi vraiment biyubashe ubona ko bahanura abantu mugabo ikintu kintangaza ugasanga bari kumwe n'abagore bataye abagabo hakugira ngo bahanura ahubwo bakabosha no kuvuga iro wi Mars ntibarakwe gukora ivyo bakora nk'ivyo mbona ngahe bujumbura vyovyo mana yanjye no kuri abakenyezi barantunga abavuga ngo ndavuga ivyo mvuga kubera ivyo wowe no kuri birateye ubwoba birateye n'isoni kubera kandi ariko je naravye mu mwaka uheze uvuga ngo ragateka none umuntu kugira ngo umuntu donc nivyo baba bariko baraharanira agateka kabo n'umunsi wo kwibuka donc kugira ngo boroherezwe mu kazi kabo boroherezwe mu gihe baba bibungenze bikiri ibintu byagutobonya mugabo ugiye kuraba umengo n'umunsi wahariwe kuborirwa ku bagore je umwaka weze nabonye umugore yagenda yatambuka Rivance katambuka kapu sifiri inyuma kapu sanga yuzuye ibyondo umubiri wose kavuga ati none uyu yarafise umugabo koko none riniyo umunsi umwe mu minsi 365 si yari bisanzwe kaka nukuvuga ngo no kwibuka
sivyo Yego. aba ari umunsi wo kwibuka Yego. si ukuvuga ko ari uwo munsi nyene ariko no kwibuka ariko kwibuka ntibisigura kuborerwa none nkaho wowe utashe waborewe ufise umugabo wamusize muhira sinzi kurabona utuyimaje bakunda kwerekana ngo umugabo abagabo nibo bateka abagabo nibo bagira hanyuma abagore bakubitwara w'imana sigene bangana agiye kubera kudashoboka Tinduka yuko nigeze kuba mfise umugenzi bari bisho gihe na madamu harakiri bari bafise akagwi kabo bagenda ahantu bagatasa ine kandi bakijijwe benshi barimo barabakizwa sanga batashe saa 4 n'inusu y'ijoro saa 5 y'ijoro kibaza ati none bari mu biki hano umugenzi yambwiye ati nukuri jewe sindigera nkora ko umugore n'umusaba ati mugo no munsi ndumva impwemwe kumuvuna twatashe byica kabuke buke ari mu biki saa 5 y'ijoro ufise umwana wonsa ashobora kuba yafatiriwe ari kumwe n'abayindi bagenzi biwe ufise umwana wonsa wamusigiye nde ngo barikama asho musara kama kabisa ariko barambabarira nukuri kunezerwa si bibi kandi je no kunwa nta muntu novuga ngo ndiko nabuza kunwa nubwo bibiri bibuza ku ruhande rumwe no nubwo ku rundi ruhande usanga hariho aho bavuga yuko hari abagomba kunwa mugabo bakigerera kameme umukenyezi arabishe kubona yaburiwe nukuri bonye umukenyezi karatemba yaburiwe basi urabona umugabo data wanje turemenye no kuri basoko umugore ugasanga yadugije impunzi niyo munsi babazi kwembetse hayo n'igihugu numvise ngo umunsi ngo n'umunsi uba wahariwe ngo usambana n'ugushaka niwe wese kandi nuko ramuntu cyane ngo arambwira ati uwo munsi nta muntu akuraba wewe ufise niko bwa abafise umugabo akafise no mu besto sinzi kuvyumva yego mu gihe umugabo amushavuze mu besto acafata guhoza besto sha acagombora umugwi ntibikaze ngaho iwacu oya ntibihari ngo vyigaragaze mugo mwibanga birahari ego yes muri kuno kwezi kw'abakenyezi turaza kwiga ku ngingo zitandukanye kugira ngo turambega gataka k'abakenyezi mu ngo mbega vyifashe gute mbega koko nabo nyene bitwara gute mu rugo mbega bafatwa gute ko cambere reni umugabo yahemukiye umugore bategikunda umugore wiwe amuhemukiye mu buryo buhe kuko abagabo bahemuka mu buryo bwinshi ivyo ndabihamya kweri abagabo barahemukira abagore cyane mu buryo bwinshi gute buhe buryo bundi hariho kubaca inyuma d'abord hariho kubanyegeza amatungo hariho no gukora imigambi mwibanga hariho no gutunga umugore mwibanga hari no kuvyara bakihorera ivyo byose n'uburyo bwo kubahemukira kubera ko bibiri ivuga ngo umugabo n'umugore urumva bavuga ko ngo umuntu aronse umugore abanse ikintu ciza kandi rero hariho n'ahandi havuga yuko ngo umugabo umugore azova bagende bakana n'umukenyezi wiwe akaramata kandi rero abo bantu bakaba umubiri umwe no maze ko umubiri umwe umuhisha kubera iki umwana ku ruhande rumwe umugore cyangwa umugabo aba bana muri rusange hageze guhemukira uwundi nibo bayihemukiye none wewe n'umuntu wawe mubaye umwe none mu gihe mubaye umwe hama ugahemukana umva ko bahemukiye nawe cyane okay wavuze ko ivyo byose ari impamvu nyinshi zituma abagabo bahemuka iyo umugabo yakoze ivyo byose abatagikunda umugore wiwe si kuvuga ko abatakimukunda umugore wawe nyuma umukunda birashoboka muri sanze ntwanda kubwira iyo umugabo amaze kuba afite umugore akiyumvira kuja kuryamana n'ubundi mugore kandi ntagenda ngo ni kubera ko umugore yamushavuje ego benshi ari abagenda kubera ko umugore yamushavuje niki cyangwa ugasanga umugore yamwanki hari abagore banga umugore afite uburenganzira bwo kwankora mu rongo afite uburenganzira kubera arashobora kwanka swati kubera ko atavyiyumvamwo mu mwanya mu gihe rero abadatahura yuko wewe sitegeko ngo avyumve ko abakenyezi benshi nibazi yuko bobo bameze kujya kwinkwi baracanwa barazwa simpaka wingu bishake ariko rero umugabo iyo abishaka arabigushakisha kandi ukabishaka umugabo guca yankanye ne directement no kubishakishwa kanka kubishakisha swati mu gihe ashavuye bivanye nuko kumbura yacu amusavye akakimwima canke hari gihe uza gusanga nko peut-être yavyanse kubera ko yiviriye kwa besto birabaho hari umugore arashobora kugenda gusambana hanze mugabo ashika muhira akavuga ati kajeyo ati meze nabi sindi muri mudu canke ivyo byose birashoboka umugabo rero kenshi rero bene aho onye hari abagabo kenshi uza gusanga niba abagabo uza gusanga kenshi bigiriye akirara mu cyumba c'umuyaya nene bama baraye none umugabo arashobora gucamwo umugore wiwe arashobora kureka kumwereka imitungo amatungo yiwe imigambi yiwe kandi akunda umugore
abamukunda nyene birashoboka nyene ko abamukunda no umuntu arinza kwa akaja kuresha akagira iki byose iyo batamukunda no kuvuga yuko abamukunda mugabo hari igihe aba yamubona ngidepfa gusesagura nyane gashahu wewe uwo mugore ashobora kuza wewe muhaye amafaranga nayo gusuma nayo kugura impuzu z'abana nayo kugira ibiki n'ibiki byo gutunganya urugo ugaca usanga wewe imbere uko aza kwiyumvira ivyo wonye banje guca kwa Oscar Fashion akabanza ati mbega nta Air Force uherutse kuzana zishasha yego shegura Air Force gaje gatera aya mahera naguze Air Force none ubwo mumwereka imitungo yawe amagroup arimo ni yayandi aguma asohora ama fashion agizwe asanga ivariza afise zararengewe afise ikibazo cyo gura ivariza gushiramo impuzu kubera ko izindi afise zose zaruzuye garderobe zose zaruzuye none uwo mumwereka imitungo yawe gute kandi ntibazirundarunda ngo nizo bambara zinzira bafise swingi zo kugira iyo umugore utanguye kumuhisha ntabari intandanyiro yo kuzotandukana nawe oya iyo ari kijuju murashobora gutandukana bivuye kuri ivyo wonye ariko ahubwo bakwiye kwikebuka kuko bene abonye abagabo kenshi bagirarira gisoza gutyo no ko abayabonye ubujuju bw'umugore aho buherereye akabona yuko asho kugira mukosore no kubanza kumurinda iyo mitungo none nkuno munsi umugabo we uvuga yuko yipanze bahembwa amahera ngaye ku kwezi ava mu ivyo vyose kwizanzu shambere nasarigeze kuri 500 wowe uhembwa ngahe ni bangahe hembwa 500 ngaha mu Burundi ibaki nimba agiye ku kazi nta tundi tunafisaza gupambana bumva acagwamwo ugacugira n'umugore yasesagura gucyonya ngo cyumutunga gute ntiharaza amasani bamenaguye ntiharaza ibirahuri babaragaje ibiki byose bumva byoca bigenda gute kuvuga ko utamukunda mugabo rero ni gukinga kugira ngo inyungu z'urugo ntizihahonere hari benshi bakunda kuvuga ati mu byukuri abagabo benshi no bakunda guhemuka kuri ko abagabo benshi bagwa mu guhemuka nibaza yuko ababivuga no kutamenya kumbure peut-être cyangwa no gumenye no gusoma ibitabo bike ariko abagabo n'abantu ba mbere no vuga yuko batazi kwihisha ibyo bakora kenshi biramenyekana n'ingoga umugabo niyo umugore yamuryoheye cyane aca yirega uzurabe umugabo yavyaye umwana hanze ntashobora gukwiza imyaka 5 atarabwira umugore wiwe yuko yavyaye umwana hanze no kuramba bari amadamu no bavyagenze kuno umugore ashobora kuvyara umwana akarongora cyangwa akarongogwa azi ko papa wiwe ari wa mugabo kandi ari yavyaye hanze baruzuye nico gituma usanga benshi ari ba Yozefu mugabo batabizi Yozefu bari kubera ikabakenzi barafise ibanga rikomeye umukenyezi ashobora guca mu myaka irenga 200 nende na 30 gahe kandi afise mu best mwibanga atari kwa best kwiwe rugiye kumena ibanga nkuraho yagiye batumiye muri anniversaire y'umwana wiwe mutumiye muri anniversaire y'umwana amaze kuboregwa aca tangura we yarashitse kubera kwigenza atigenzanira kiki arabanga ibiki byose baramuha abo bumva abaserivare babwiye ati buriya muntu muramwitaho irumva mugabo bakakuvuga ati niwe se w'umwana mu bisaba yego mwamiteho mu mpisha chakiri declare chakira haguruka arabaje ariko bavuga amajambo ati umwana turasa murabizi imbere je ndanitaye ati imbere sheri ati bye bye ya baramenye ba urumva aracyakijamwe n'umugabo ati none biherera he urimo ko umugore ashobora gucamo imyaka n'imyaka no bimenye bafise ibanga rikomeye ari nakunda kuvuga ati hari abagore bavuga bati umugabo yahemutse rimwe azokwa amahemuka wowe niko bibona ntakidahinduka kubera ko n'ijambo ry'Imana yavuga ati nayo ibyaha byawe byo tukura niyo navuga yuko ayo nivyo umugabo ntivyoroshe kumuhindura kubera akantu bita kanyarigabo abagabo hari abantu usanga ari babariguma kugasanga guhinduka biragoye hanyuma mugabo ari ikindi naco novuga burya guhindura umuntu birashoboka mugabo ni procedure ndende psychologiquement ni procedure ndende kubera ko uvuze ngo uzomuhindura ngo uri kora musengera ngo je abantu bavuga ngo arasengera umuntu agahinduka nije ntituri kumwe n'ukuri kandi ukijijwe kandi ndaguha karorero dufatira umusore sivyo ugenda utora umukobwa akoze uburaya imyaka 12 hariya ku mapave bamugukwera bagushire mu nzu cy'umusengera kugira azohinduke ubaza ko uzomuhindura we byoroshe uzomusengera ahinduke bigira mu bisanzwe ni bishobora kuba akwemera kaba mu mana bien akaguma mu mana kabisa mu mana akagumamwo ikumbure peut-être ajya ma emotion religieuse arashobora kumufata akazosenga arahindutse mugabo aguye gatonya akora byinshi bisumba bya bindi ahora akora mbere hanyuma ikindi naco ubuzi yamukuye abagabo n'abantu bwa mbere batibagira burya ntava ngo ngo byakahise n'ibyakahise kahise ni gahera mu mugabo ni nkuko nk'ubu unya umugore ashaka kuyangana yagufashe uri gusambana mugabo umugabo ntava baza ngo ni kenshi ashobora kuyangana umugore afashe reka arasambana kubera ko igihe cyose bazokora amabanga yabubaze azokwama bibuka bya bindi yasa namitezo kumugaruka mu gihe cyose iyo umugabo amenye ko umugore wiwe yamuciye inyuma iki kiba gikwiye gukurikira
iyo amenye ko yamuciye inyuma Yego. umugabo yaciye inyuma umugore Daba iyo umugore menye ko iyo umugabo amenye ko umugore yamuciye inyuma nicyo kintu kiba gikurikira izana imbabazi mu bisanzwe kwari kugira imbabazi kubera ko nibyo ijambo ry'Imana rivuga ngo urukanye umugore wewe atamuhoye ubusambanye wamusambanishije kandi no wabiri wasambanye nabo abasambanye mugabo rero nagenda kubwire yuko mu bisanzwe benshi babisigura kutariko ubundi ni ukuvuga ni ishwayi wawe ushatse uramubabarira muga canke ntunamubabarire kubera ko n'amategeko arakwemera yuko mushobora kuvana mu gihe ufite amapreve yuko wamufashe ariko arasambana rero ugombye kumubarira mugabo ico gikomere mu mutwe ntikizokwigira kivayo haje bigeze ku telefona singwa ndamuvuga mugabo yarantefonye igihe kimwe barambwira ati je umugore ndamwifatiye amaso mu yandi nije ndamutandukanije n'umugabo mu buriri ico gihe rero narigeze kugenda mu ntara mu ntara hagati wa mugabo nsanganiwe ni package ko ku moto n'umotari aca yarambwira ati bigaje nje nagutelefona nakubwira ko umugore wanje namwisangiye mu gitanda cy'undi mugabo nasanze umugabo mu gitanda cy'iwanje ico gihe uwo mugabo yari yagiye guca urubanza rw'umuntu nawe yafashe umugore wiwe ariko arasambana hamageze muri hano wasanga bariko basambanya giye ati mugabo nagenda kubwiza ukuri inyuma y'imyaka 6 tuvuganye nukuri vyaranse n'ubutwaragabo ivyumba ati cya gikomere cyangumyemwe n'ubigihe cyose ndamugihe cyose dutanguye namaca mbona yasa namu ndiko ndamutandukanya nawo mugabo ariko arasamana n'undi mugabo umva niko vyubatse nico gituma umva na Bibiliya ibivuga ko kandi n'amategeko akorohereza abagabo mu buryo buryo yego deni umugore ukamwifatira yaguciye inyuma hamukihangana bwa mumura mu nzu yego birashoboka kubera ko mu bisanzwe ugiye kuraba nubwo amategeko avuga yuko ari byiza ko muca mutandukana kandi akagenda atana ico ajanye kiretse bikuvuye ko wewe ugashaka kumuha ibice nk'ibiri mugabo uri reka dufatire umukristo nka wewe mugabo ngira je no bimenya bishitse uyanagira umukristo bwawe guma bukora hari abapsikologe bagiye barandika ibintu bitandukanye bavuga yuko mu bisanzwe iyo umugore atari gipfu cyane iyo ibyo arenza bikora ukamufata rimwe hanyuma umufashe rimwe ukamubabarira mu kuvuga ro kaba kumutreta ukamubanda mwereka urukundo arabiheba mu bisanzwe no muto wo kubiheba yaba n'umugabo niko bimeze ukamufata ngo mumuha urukundo ababihevye ntasubira mu bisanzwe umubabariye ukamuha urukundo ababihevye kandi ubuzima bukabandanya none kibazo gihari nk'ubuci uza kuzana ubundi none wewe ugira uza gusanga atavyo yakoze cyangwa ubuze ko atazobikora erega kenshi amajorite y'abagore baje hanze biva ku bagabo babo nukuvuga ko mu ntango hari umutego muri Bibiliya hano handitse mu itanguriro havuga yuko ngo mu bihano igihe Adamu na Eva donc bambaye ubusa mu bihano Imana yatanze yaravuze yuko umugabo azojya rusha sivyo hanyuma umugore nawe mu bihano yahawe ibihano bibiri kuvyara ababaye hanyuma ikindi aco yahawe no kwamana inyota y'umugabo turakunda kucibagira vuga amakizo wasigura ibintu bikari ibintu bimwe baza bararengana badashaka kutubwira kandi natwe tuzi kubisoma mbo muri uko noke umuntu ubwa mbere bwo no kumenya yuko umugabo apambana hajya kenshi abagore b'abantu kenshi bakunda kuruha bakunda gupambana kenshi akaruha kibagira n'umugore kenshi barabaca inyuma kubera cyo kintu cyanditse none erega n'ibihano nyene kandi urumva n'ibihano bihurirana nimara kwitihenda umugabo arushe ntashobora kwabira neza ntibikunda no kwabira urushe none wewe kugira ubwiye n'umuryango uje bisaba kuruha umugabo wundi nawe ahari bisaba yuko mu gihana afise ari kwamana inyota none iyo nyota ndari yimumara umuzimya muri bamubanye umubese niwe acakora akazi none wewe umufashe ubwa mbere wabizi yuko wewe ntumukwiritse mu gihe utamukwiritse ko sasi warifise niwe urifise none irega biragwaza umugore atabigwa neza ashobora kugwara akagwara aragwara nyine baragwara bakavyimba nka mu kazi bakinda bakaribwa amaguru akavyimba umugongo ukama umugongo wiyugumbira umugongo urakujya n'ibirenge bikavyimba mugiye ubora bimenyereye hamutakiriho kandi urabironka kandi aho tubona bimenyere reka nk'ubu nubona nk'abaje abakobwa kuri barenze imyaka 25 ugasanga ariko arigumya hari amadini amwe musanga bagumye gashanga amaze imyaka 30 atararongorwa ubuze umukobwa arenze imyaka 25 atararongorwa ataranagira ntuzenye usanga ari kibazo kenshi aho tuntu bakunda kugwara
aba batamakazi bakane baca kubwira ngo ni warongorwa bizohera mwana akunda kubona ko bakunda kugwaragurika warazasiguritse arenza 25 ko abakisha ku mugabo mwisano umugabo n'umutima muze murubaha abantu sha abari inyota nyinshi uba wumva ko divorce ari gutsindwa canke rimwe na rimwe ari ukwikiza ububabare kubera ntarayigira mugabo ndabikurikirana ibitabo byavyo na divorce uragira none wewe oya Ebyo bitandukaniye hehe nibi hari iwawe gutandukana n'umugore no kugira divorce bitandukaniye kugira divorce nibyo byo gusinyura muri commune yego mugo sinabenya mu isengero nako genda bagasinyura ko basinya nahone oya mu isengero ziko badasinyo imbere y'Imana none mutandukanye muri commune imbere y'Imana mugumye mufatanye yega abantu kugira bazoje mu ijuru bizobago yego nukuvuga yuko mu bisanzwe sugutsindwa sinovuga ko ari gutsindwa utanze divorce canke gusaba divorce so gutsindwa ko barukorohera kwiyoroheza gusa mu mutwe kwikiza ububare rero nta bubabare bukize igikomere n'igikomere ntabwo baza igikomere wagiriye mu rugongo kirapfa guhera hajya ntubone gusa bagenda naho urashobora kurongora urundi mugore canke ukarongora n'uwundi mugabo petete buryo bajya batama bavuze ngo akananiye umugabo kananira n'ubundi canke sinze ko bavuze ngo akananiye umugore kananira n'ubundi abagabo barikunda kwe nakananiye umugore cyangwa kananira n'ubundi umugabo yari kigabaza ngo hinduye umugore ntace menda neza kubera iki muri jeunesse usanga umuhungu akuna n'umukobwa kamuta eje akuna n'undi akamuta eje akuna n'undi akamuta wibaza ko biba byavuye kuki umuntu amaze guhebwa n'abantu barenga batatu ubugaba ntibari ubwabo bagenda ahubwo ubwabo bari ubwo bavako ubundi navuze ngo umugore n'umwe yego ubundi nawe Bibiliya nawe yavuze ngo ntugabe ngo umugore wo mu buto bwawe umukunzi wo mu buto bwawe mu bisanzwe abantu benshi babana n'abagore atarabi wabo bakabana n'abagabo atarabi wabo ubundi umugore wawe nujya wakuye ubusugi kandi umugabo wawe nujya gukuye ubusugi ni Bibiliya yabyanditse mwana wa mama aho rero we nturi umugabo ntugahebe umukunzi none urabizi ko atari sugi hari umwana oya wewe oya simvuze ngo ko atari umugore wawe ese navuze we mvuze wewe biba ko nturi umugabo wiwe kubera ko na wewe ntwari ukiri imanzi jewe arwaye amakuru aya makuru twatwara yaronse barakubwira muri commentaire aho hari abantu bari ngoma ni marabanje ubwa mbere araza no nuko yivuze naho bitabisera voilà usa no kutabimenya ko ndi Yozefu cyangwa ntari Yozefu nyene birashoboka none umuntu yohobira ngo afite umwana ngo nigwiwe ninde erega basokuru n'ivyari bijya nabana babwiye basokuru bavuze ngo se w'umwana amenywa na nyina yego none ahantu uzobona abantu baraje marimari mbe nuze nta histoire urakumva cyane kwini na Roriro umwana aramaze imyaka ingahe umwuzukuru ari mu kuboneka yatireka ntabara dekari n'ibanga ryo ubagariye naho arakubita ibanga ry'abakenyezi yego hajya ubwonko n'umutima n'igitsina cy'umukenyezi nivyo bintu vya mbere bifise ibanga mwisi gusumba kajya gasace kirabura bakubuye ka mbikira ibanga yego okay none gutandukana n'umugore birafasha umuntu gutuma atekana canke bimufasha n'ubundi kuguma ajagaraye biguma bigaruka nduguyango hajya n'abagabo uzurabe ujya n'abagabo kenshi umugore agiye akabana n'umugabo yavanye n'umugore ntiyo kwijajara urazi ko arabasubirana haze n'imyaka n'iyindi gasanga imyaka 10 iraheze gasubirana n'ubundi gasanga undi yari yatoye ubwa kabiri aramuvuye kwa nta histoire mbese y'igitega ya Fifi yambo mvuze zina kubera ko yarabigaragaje no kumbuga byagenze gute umugabo yacange muri umugore we wa mbere mu nyuma cafata uwundi wa kabiri none mu nyuma ni havuye avana na wa mugore aca isura kuri wa wundi wa mbere wa mugore se wagiye kwisabira divorce bana maze no kuragana no muri commune aragira divorce mugasubirana n'umugore we wa mbere nukuvuga yuko hari ababigira bakumva ahubwo rero Bibiliya ikivuga cyo kivuga yuko ngo umugore yananiwe urugo murantunga ntagenda kwirukanka kubakana n'ubundi ariko abigisubira muhira ku mugabo nawe se yinze ko nawe nacaza kubigisubira muhira umugabo niwe bigisubira muhira ubucu bw'ikino umugabo ngira ngo aremere kurondera abandi bagore hama bakamufasha iki Salomo yarafise 1,000 yavuze ngo iki ati mu bagore bose 1,000 nabonye bw'umuntu umwe wo muntu umwe yarinde yari Salomo nyene no kuvuga iki aho yaja uwari we wese agiye kwambwira ngo uravuye muri zanda yazawe undi agiye kwambwira ngo uvuye muri zanda yazawe no kuvuga nta wigeze aronka amahoro nawe yego Dawidi ko ari umwami akomeye mugo gusa nuko nyene yarafise ubushenzi yakwiye inyuma y'intama bwari bwase kumuvamwe yatangwe gutwara abagore babandi
kandi udugije umutwe aca kwica gusa byarangiye Imana ivuze ati ndishimira umutima wawe abantu bagoye shaho wa muhungu we ugasanga Imana irabikundira cyane nico gituma ibanga ry'Imana rirakomeye ubona ko abagabo bamwe batamenya agaciro k'umugore gushika bamaze kumutakaza bose umugore gusa ni ikintu cyari cyo cyose hari abantu ushobora gusanga kumbure peut-être nk'ubu nk'akarorero reka duhere ku Mario nange mu Mario reka kubona agaciro k'umugore amutakaje urondo gahwerwa hakwa no gupfa si ngombwa Mario gusa n'umuntu yubatse n'umuntu nerega no mu Mario abayubatse no mu Mario ntaba yararongowe uburyo anyaba yagiye kubw'inyungu runaka ariko akaroro base nk'akarufate kuri wowe nyene urakunda akaroro kuri Renini kuko rero turi kumwe udubaye n'abantu bace bavyumva kandi bikabafasha nabo nyene kuko ni benshi washingiye intahe bibafasha kubaka ingo zabo yaro nabagumutse ngo nari nine ngo arinzagira kuno baza kuguma arabwiye ati tekana nyumva mvuze mugumye fresh kuko imico ntibari imwe ariko none Reni urya ntobo watanze akaroro kabi ku bantu wigishije ivyingo ibijuju nenda gwa karorero nk'ubu nk'umupasiteri afise umwana w'ikigaba abakiriso baca bavuga ngo urumva ngo natwe tugiye tubivuga ngo kubera umwana wa pasiteri nawe ari ikigaba none umupasiteri ni wabari ikigaba irigaje nababwira urugo gubakwa n'abantu babiri umwe atabikunze ntiruba rucitwa urugo kandi iyo muhamaze kuba separation umuntu avuga uko ashatse kandi nigake uzosanga umugore yavaye n'umugabo avuga neza umugabo arakreye ibintu Imana nakubitwa Imana ntazi kwabira Imana Imana yanje irashikana muri Napo narize yituntu yawe ko umugore yavuze ngo yavyaye abana 9 bose ngo yiruka amaze gufungisha umugabo incuro 3 nje ndahindukira jumva yicaye gutya nawe yicaye gutya rekasa ntuze yikomba kazi nje ndabaza ati madame nasanze navyinjiye madame none umugabo wa murafungisha izo nda niwe zigutera kwa kanga kandi yama mugasho ahubwo nizababanyi acara sohoka buga nageze hanze numara kavuga ngo sha uno munsi ndananiwe ngo hari gisebe cy'umugabo kirango nyamba cazananye he ati madame je sindi gisebe otimu binkovuga ko bigisebe aragakizwa okay rero nukuvuga yuko agaciro k'umuntu kandi n'abakera baravuze ati umenya agaciro k'umuntu ariko mutakiri kumwe so kuvuga yuko ari umugabo wenyine abona agaciro k'umugore ariko batakiri kumwe n'umugore arashobora kubona agaciro k'umugabo kubera ko batakiri kumwe mbarozi yuko abantu batandukana mugabo amaze gutandukana agasanga buri wese ahari ariyumvira ati ngiye cyo matukasubirana mugabo kubera ko bagiye bavuga amajambo menshi gacu usanga batanze amapromesse menshi wabwiye abantu ngo kijya gipfu ntituzopfa dusubiranye cyako dusubirana twogira ikindi garo umugore yambwiye ati je umugabo wanje yambwira ngo je hako dusubirana nawe ngo tubabona ngo ari karabira kayabo urumva mugabo no musi barubatse n'isheri shushu baravyaye baraheka barakurikiza bageze mwana batatu kuvinima yabwiye ngo tubajyabana n'akayabo urumva ari ba mashetani nukuvuga yuko nuko abantu batabimenya ubundi hariho ijambo nigeze kuvuga kera dukorana ibiganiro vya mbere na mbere ati umugabo iyo yubakanye n'umugore baba biso wakoze Imana direct ko Imana ikoresha umugabo n'umugore kugira ngo ishobore kurema abana nukuvuga ko mu gihe muri mu kazi k'Imana naho shetani nayo ntiryoherwa ikibingira shetani nayo irafise rero umudayimoni bitarutanya uwo mudayimoni no warutanya ni ugendera ingo ukagenda ukosha umwe canke uwundi hagabaho ukreya utuntu mugabo n'umugore bapfa udura abagabo kenshi n'abagore bapfa utuntu kuburofa papa wanje yitwa bapfubusa mama nawe yitwa abanyanga tugenda bamaye nukuvuga rero abantu kenshi usanga bariko barapfa ibintu by'uburofa kandi abantu nk'ubu bagiye gutandukana nk'ubu ugacubaza umwe mwapfuye nta bantu batandukana bazopfa kubwira ukuri kw'ibintu bapfuye ni gake uza gusanga umugore afise motife yiwe umugabo nawe ugasanga afise motife ziwe aho nawe wamuduhenda rero ndabahenda gute wewe oya none rega tutivete ne pabona dire none nk'ubu ndakwaze nk'akarorero hariho ikintu bavuga ngo icyumba c'abubatse cyubakwe na bose uraco bisigura hari umunsi mva nakubwira ati mu cyumba habereye ibi oya ni kubera iki ndabibujijwe ni jambo ry'Imana ribibutse ariko kuvuga ukuri ntibifasha abantu bakurikirana canke bagukunze kuva kera kugira ngo ushobore kuvuga ati ko vyagenze uko kwamwigisha wacu Renini nanje reka nzobigenze kuno we niyananira nzomugenza uko baraza muhira nibinjira mu cyumba rero hamanzoce ndabemera kwere none kubabwira ukuri no kurenga ico Imana integeka wumva byo no hita mwiki nuko nyine atamabanga yarari yo mu cyumba yari futufutu Ego cyabagomvye kuvuga. Yego. Nari hari umurorezi n'abafotografe barafotora. Yego. N'abapare baragenda bakagenda kiretse ngira ngo jeje nyene. Genda kubereye pare.
mu cyumba wenda shikaye gukora iki no kuvuga ko umugeni uwo munsi ubugeni buheze turasengera hamwe bose na marene mbwo marene ntankurikira tugasengera amakado tugasengera iki cyane ninjira gusengera icyumba gagenda umukozi w'Imana njanda gusengera icyumba mufukamye imbere y'igitanda nkabasengera ijambo nababwira ni rimwe n'ubu zoba z'abantu bose nabere pare barenga 11 yego ndakubwira ati urugo n'ugwi wawe umugabo n'umugore aha muri bangahe babiri najewe mpagaze kubera ngo amasohoke kandi sinzopfa ngarutse ngaha tureke no mucumbi wawe no muri salo sinzosubira kwagaruka izanywe n'ingorane n'umusi wari kizire uko je mu telefona mumbwira ngo pare ngo umugabo agize ibi ngo pare ngo umugore agize ibi mwene ugwi wanyu nimumva muzogubaka mugubake mukeneye kurusambura n'ugwi wanyu jewe igihe mugenda koresha sinzi yo mwahuriye no kuvuga iki icyo mba ndiko nabafasha ni giki mba ndiko nabafasha kumenya yuko urugo n'ugwabangahe babiri uwa gatatu ni Imana so wawe ntakubakira nyoko ntakubakira nyoko wanyu ntakubakira nyoko senga ntakubakira abagenzi y'imigwi ubugwibugu bw'aba bagore ntashobora kukubakira uretse kukosha hanyuma umugore cyo ndamubwira ati uru rugo urujemwo hari abayigise umugabo wawe ejo ni wataruka barashobora gusimbira ngaha erega abagabo sico kimwe hari umuntu ushaka kuvuga ati nubu hari abagabo muri commentaire batwandikira agwa ati je umugore aramutagiye nta kwezi kwa irunda atarahasimbira nukuri ndakubeshe yego bro no kuvuga iki rero abagore nibake kuza barasamara ku bagabo ubona umva basigaye batwara n'ibyo batwara hazo sigara bake barazimatse byahereye muri Kongo ubu byashitse urabyumva oya nibaza yuko no gusenga no gusenga bigenda bishaka kugufata ivyo bagenda ngo bihambira ko bikwashi ngo nibiki nibi baje ndaza umuntu kweri mwaba bakina sinema yagenda yihambiriye ko inzembe n'ibikwashi umunsi mwabwe ati none niyo jumbura bagwara bivunje abaka rero no kuvuga iki no kuraba abantu kenshi bakaza baramenya yuko mu bisanzwe ntande kurinda ngo azomenya agaciro k'umugabo canka k'umugore ngo ni kubera giye uya fatana neza mufatana neza mwebwe nyene kubera urugo n'urwanyu mwebwe muri babiri umaze gushiramwe abandi ngurumva ngo sinzi umuntu yagigeze kuvuga akantu mu ndi bagira ko gatabo yavuze ngo amarira y'umukenyezi akwega abakenyezi benshi kumutsinguza apana kugira ngo bamuhoze ariko kugira ngo biyumvire urusaku hanyuma nabo baje gutanga amakuru Yesu we urazi yuko kugira ngo bamenye ko yazutse urazi ko abajournaliste bose barabagore nemwe muri ko murakora iki muri abagabo b'umwuka baravuga abakenyezi bagabo urumva rero no kuvuga ngo baze bariyubara cyane amajambo batanga amapromesse baha abandi bagore abakenyezi benshi barihagararako kubera ko uwabwiye amubwira ibi ubundi abwiye bakamubwira ibi ubundi abwiye bakamubwira ibi none bagira nk'umuntu dufate nk'akarorero wewe umugore ufise nk'umugore wawe afite umugenzi ariko umugabo wa gatatu azomuhanura kugumana na wewe wewe umugore wawe afise umugenzi umugabo wese bahuye niwe bajyamana ajyamana n'abagabo kugira ngo bamuhe amafaranga azomuhanura kubakana nawe wirwana niyo mikoro utaha ntabone n'imiburi nawe akamubwira ati je yakoze mu mvuga ngwereka $1 te akamereka iPhone je najyamye isaha imwe areka kugenda nawe kuryama iyo saha kubera iki kwa abakenyezi barimwe mu buryo emotionel izo emotion nazo zifatiye kuki kubinezereza ibinezereza navyo biva hehe biva mu mafaranga ninde mugabo afite umugore uno munsi bavuga ngo aramunezereza 100% hari ni barahari reka shareka sinzi umuntu akantu nigeze kubona bariko berekana ka video umugabo yawe yamusozi y'umugore nkuko cajana muri laboratoire asanga aba amasakoshi birato ibitenge bikini byinshi wo bikura hi wo bukora muri ONG yitwa ngwi mbe ajya ONG zirashakora ngaha shanizike ariko none n'umugore umukunda ubuza niki kumuha twatundi twose udukurega akarone kandi je ngumagara wa kuri wowe nyene akarone ko umugore wawe yari umudamu yambara neza ikirato ciza bazenzi yiza ubona ko asa neza ubona ko atarugo rurimwe imibabaro canke rurimwe kubura ivyo ashaka arimwo onya aho ntwari umufashe neza none mbe frani kubera iki ingona ishobora kuva mu ruzi harimo amazi menshi ikagenda ikirigati rume biva kuki sinzi gituma ni kubera iki nta muntu n'umwe ushobora gushimisha ngaha mu isi Lenin niba wicaye uzi yuko umushimisha 100% Lenin uravyumva
ni nka kujya bavuga ati urugo kubaka ntibihagarika gukunda uravyumva Muzavuga ngo umugore ngo ari ku mugabo ngo kiravuze ko azobona undi mugabo ngo areke kumushima tukiya mugabo vraiment ni bogari kugumanana no kwihangana turi kumwe hari abandi rero batakuze uko usanga muri we aba yakuze afise ukundi kunega n'ubundi nico gituma kenshi batubwira bati zamuraraba abo mujana urabe imico yiwe urabe n'imico ya bene wabo urabe n'imico bishobotse nyiba afise nyina cyane urabire kuri nyina imico yarafise imico afise urabe imiryango bari nasenge ngene bameze kubera ko ari imiryango uza gusanga ari ngorane aka karona rigeze kugatanga birangaruka ko je sinzi iyo byari bivuye nageze kugatanga ati mu bisanzwe nako nigisha ku bintu bijanye na karande sinzi ubundi muntu haje numva mbwira ngo ngo bantanaje n'umusheri wewe ikindi bana numva ngo ngo urumva bavuze ngo iwacu ngo ntitwubaka none mutubaka je biranda nukuvuga urashaka gusanga umuntu urugo rwe yarasambuye mwene wawe yarasambuye nasenge yarasambuye nyina we yarasambuye se uruvuga ibintu byose nurukwega kwigana niko byubatse umenya kubibamwe rero mu gihe rero ibyo utabiravye rero ibyo bigashika uca wihangana ico ni cyambere icya kabiri urashaka kugenda ku mugabo nuko nafatanije n'ivyo byose mugabo batambwiye ibyo mugabo navyo ugasanga so yarafise abagore batatu mwene wabo naso yarafise 4 sokuru wawe yapinza Salomo uravyumva ugaca usanga mushiki waso yageze ku mugabo wa 6 areka sha wewe uzobireka gute wewe uzurabukurikirana mu miryango uzurabe nk'abana bari bafise abavyeyi babo baguruka ku bademu ntabana ni baraka kuguruka birakwegana mu gihe atabaye ico bita deliverance birakwegana rero ivyo honye ntibize have bitera uruhagarara ngo biki utabiravye ukabona umukobwa waramukunze naho muca mugira mariage ukamenya yuko imico yiwabo ariyo kwahukana muriki deni buca mufise mariage kubera iki naho twageze mu isengero ndavuga ati sinavyemeye ayo makuru yaronze ugeze mu isengero umve rero wa mugabo nawe wakwita mu muri ubona oya hariko none nko muri imbere ya pastor imbere ya hasinya ba chef de zone baga bantuze n'abajisho baga ba etat civil ugira usinye gutya mugabo kumbere ngira amarezita yatevye ko ibyuma byagoranye kwa muganga mugabo akavuga ati bandanga ntacu amarezita turabazanira ugomba usinye gutya bagaca bakuzana bakakwereka ati uyu mugore wawe ugasanga n'umusero positif aragwaye uwo uvuga ati reka nsinye ntacu ko namukunze iki none baramukunze nagiye bihanganira byose n'umugera aho sha Jenine wo ukundanye umukobwa w'imyaka 3 reka baje muri commentaire umukobwa mwarakundanye sivyo bara amarezita aratemye muragiye no kwa muganga reka batatwanje tuke nivyo byo kuja gusinya muragiye kwa muganga muri pimishije uwo muhungu usanze ukomeye umukobwa basanze aragwaye umugera murubakana ntimubakana mudufasha muri commentaire koko vrai uwo muntu umurihe bawe reni we nakubajije nturahonje yego uremera ko mugenda mwubakana naramukunze urukundo gukuri mbona ko ari we Eva wanje ubwo ruko Eva wawe nuko abantu tutasoma ibitabo nayo basa umugore wa mbere wantuze wa Adamu umugore wa mbere wa Adamu yitwa Lilith amusoma ibitabo mfasha nyigisho muri commentaire jewe abantu ndishuri ko mutaza kumvikana nabo kwegera aba Calviniste wa mugabo oya ahubwo ntimudabo kumvikana nabo oya ariho croyance izi croyance n'ukuri z'abakizwa bacu benshi n'ukuri bari muri croyance ya Vegre harano ugeze kuja kuvuga ubutumwa dimanche mbo bariko bategura igikorane umu pastor ambaza ati none ipete ryawe mpava nandika ko ngo ikiti je nta mapete se cyambwira ngo rumwigisha kubera n'ubutumwa bwawe buri mwigisho gusa nukuvuga abenshi ari ibintu baduhisha ubundi bya byiza ko umuntu asoma Bibiliya ijambo kurinde apana ngo nasomye Bibiliya yose uzimi iki mu Bibiliya isobanura iki kuko n'amajorite baza gusobanura abapastori bacu benshi baza gusobanura ijambo ry'Imana bivanye n'intumbero bashaka gushikako ashaka kwigisha kubigira 10 hariho strategies zirenga 15 ashobora gukoresha kugira yigisha abantu kubijanye no gutanga ikigira 10 yego agaca muri binabiri yakuno kandi vraiment ni byiza mugabo n'amajorite ntibazi ngena bisigura nukuri iyo umuntu akora agatanga ikigira 10 kiraguhezagira vraiment yego umugisha ura mugabo ivananye no bagitanze iyo gitawe wewe ureza gusama bashaka gutanga ikigira 10 mwana wo ni kumva wasambanye reka share nimba ushaka igiti okay dusubima gatonyo ariko uravuga ngo yuko umugore kumbure umubona hakiri kare kugira ngo kumbure uzomenye guhitamwe neza ariko iyo wisanze umugore waramutwaye
hamukisanga koko afise amafuti yiwe afise intege nke ziwe ico gihe ukora iki? Deliverance iranze uwo mugore arakijijwe uramwigisha ko deliverance ni muri we. Umugore arasenga yamaja ku karago igihe cose mugabo arafise intege nke. Efrani kugaruka ni uburago n'ingene uburago busambura ingo z'abantu kwera. Uburago bwinshi buramaze ingo z'abantu mugabo. Kandaraho basengera ariho bahurira namwe muyera. Araba muri nyaburago nyene. Ijambo ryo tubwira ati oga neza wisiga utuvuta amawuga dirisha gicumba cawe uje mu cyumba cawe uhamagara Imana ntiza bamwe ariko kumananura ku musozi yari yanya mu bajezwite yari yaye ugiye ngo byanse ko byarangucuvya none Imana ibahari yanyanye cyana kunzu ya mupatiri ababwira ati none Imana ibahari mu misozi nturaje ngo ubomokegwe ko nimanga harabagiye ngo intozi zirabatondera no mu ntuzenya abandi bagenda iyo hari nyimba ari kwikariye babwiye ati Imana uramababi nta mwembe n'umwe asigaranye ibabi ntabwo kajyasigaranye ibabi haje umuntu ngo numuvugisha babwira ngo amababi yose ngo azohinduka amadolari baragenda barapanga mu nzu bikangura amababi yacitse intuzenya yazanye n'imbaraga sa mu matso uravyumva niyo bita croyance aveugle ifa kuyumvira kuri kina kiriya Erike ne barabonye yanditse akavuga ati none beti ibi bihugu byacu n'ukuri turagoba none ibi bikwaje n'ubu busipi bagabo bihuriye he no kwikingira kuri no kwikingira abantu bagutwara umuzigo wawe Ocha, cyamera no tisiragoyesha. Nukuri yisitagoye. Ne umuntu yadukaje uri bukavyaye cage ca corona. Ngo fata ngo Bibiliya ngo urabe ngo umushatsi ngo ahantu ngo paje ngo iriko ku mushatsi ngo cyushira mu mazi ngo cyunu. Deje umushatsi ugeze muri estoma ni ngorane. Nuburozi bukomeye. None uwo mushatsi we uri kurasoma Bibiliya umushatsi nukunguruka. Konza bakoresha Bibiliya benshi babifitiye natirere. Je koze mu bwanwa ngaha gutya urazo ko kingere bungana yego none bundi kora soma Bibiliya ikokeje nshaka ariko ndikora mu bwanwa ndiweza bugangukira muri nya Bibiliya nyene cyane ugacitora ngurumva gwitora Bibiliya ugaciza kunwera ubwanwa yego ahubwo ndagufasha cyane baza kuri hagurukura hamuraje yes muri kuri kwezi kwari abakenyezi hari umuntu avuga ati Denine je ndaramukunze igihe kinini ariko pe ubu ntashobora kwisubiza umugore ni zihe ngingo zo kwisubiza umugore kugira bisubize umugore uvuga jewe canke nabandi bose bashaka kubisubiza bon je reka dufatire kuri wewe biraza kubafasha nawe bishingiye ukarorero kawe mbo dufatiye kuri jewe nakubiye ko ari inshuro igira indwi agenda ngarura ndavuga ati no sinshobora kwama muri ibi jewe kameme rero bisigura ngo ndavuze teka maze ni umwanya menye objectif gituma agenda d'abord ko ntace nayo bwamenye mu kukimenya bisaba ko menya imico azokurikiza inyuma kugenda ndakurikirana buke ndabona ibintu biriya bitari bike nashobora no kuvugira no ngaha mugabo ndavuga ati mbo ivyo je ntibindaba paretiri ko bafise umutwe mutonya simbuza abakenyezi bose bivanye nuko mugabo aremye umugabo nta bice kimwe n'umugabo umugabo si kimwe n'umugore uko turemye ndabone barabizi nuko butaca bihagararako ndavuga ati ngira peut-être ni intege nke ko bivuga ko ari mbombovu imbombe vizayifu hajya umugore yashavuye akora ibintu byinshi bibi mu no kuzibura yo ku si bose nabo urumva bakuzibura umugore yashavuye uramwitega ashavuye ushobora ku ruhande rero umugore yashavuye byana rega icatoye nuko nyene yego n'abandi aca yinumira mugabo gasanga ikintu cinzi mwe nabo birangira basaze kubera ko psychologiquement ni sinzi ko ari medicine cyangwa ubundi ntabyo nibuka mperuka kwishura kera batanga karoro yuko iyo ibintu bikubabaza bikiri bijya mu mutima ari nka kujya kw'ikintu igikono kiza kirajamo ibintu iyo rero vyuzuye bica bye explosa tusambuka ni hagera usanga umuntu yuzuye n'ibibazo mu nyuma gaca sara mu nyuma gaca avuga ngo baramuroze bande bamuroze kandi ibibazo vyamurenge insinga zirakoranako no kuvuga rero ni vyiza yuko umuntu umenya yuko umukenyezi ntaganya imbaraga n'umugabo gusa nuko Bibiliya itubwira ati abakomeye bashigikire abadakomeye rero no kuvuga ko abagabo mu bisanzwe bahamagarirwa gushigikira abakenyezi nico gituma na Louis Mars mu bisanzwe bitaye ko yuko tujya tugibagira atugira ata mugabo n'umwarimu baduhamagare akagoye akoraniye kwa muvayo hamagare Frani kaze abaremesha tumakoresha ikiganiro banwe uriko rakoresha ikiganiro bakoraniye kwa Gerard hamagare bampe isteke nirira
abakorani muri abahantu muze murashiramo bagabo nubwo bazoba babatwaye intuze ntaco aguma rufise ubwanwa ntibamutoya umugabo adafise muyombo we abakira umugabo uri umugabo nyene gusa none erega gusa ntibaze baravuga ngo ibiki nibi bamwe bavuga ngo barabaramutsa mugabo Chimamanda niwe bavuze ngo ntibabahende ngo nabagore ngo babagiye kuryamana n'abandi baga mugo Chimamanda we n'ibindi bindi ujya atashikuza nawe atashikuza gacarenzo agira mutundi tuntu kandi ari makuru atanga yanyayo mugo bivanye na fasa yatangamo ugasanga ni problem mugo biravanagira n'ingene yavyevoriwemo yego wako tubwira igingo rero uzotuma wisubiza umugore icambere na mbere coco ni sugupfa kubigira uko bwa mbere nababwiye ko birasaba ko manza kumenya ajanywe niki nico nako ndababwira yajanywe niki hanyuma igice gikurikira maze kubimenya hakurikira ikiganiro agwaye ikiganiro muri babiri apana ngo pare marene ivyo je bya pare marene je nkubanje ngira nta no nibuka n'izina hanyuma no kuvuga nta bavyeyi bakenewemwo n'ibiki nubwo mu masentara yacu babwiye ati genda mugire inama y'umuryango genda mugire none nkawe dufate we ni utunze umuryango uwo muryango bashaka kugira inama yo kugirana bashaka bashikira iciyumviro ciwa kirandi je sindabirimwo ntibaguhana mugabo uri bunyure gutyaje ati we bigenda ukuntu kumbafu no kuvuga iki rero no kuvuga ko mwebwe mugira ikiyago cyanyu mwebwe hagati muri babiri mu gihe gishoboka kidashoboka naho nyene ukabura rindiriye wari abantu kenshi je nkagwanje kigenda ikintu cyambere agira cha block censhira muri liste noire uyu mugabo ndamwumva ko abayibaza ko telefone yiwe ushobora kuyihakinga cyangwa agira ikintu mugabo nta mwanya wavyo je mba mfise muhakinga rende jewe mbo ivyo ntibibabinda ndabizi mugabo ivyo je ntibibabinda aho nubwo yo yashize muri liste noire no kwikura muri liste noire ndabizi oya umudamu nkuri hano ntoreka kumufuhira pfra kubera kumbe nawe waramukunda ubere oya sikomvuze mugabo uri hano pe wereka kumupfuhira turi mu bya liste noire ntaco bitwaye turi muri liste noire yego umugore wese arasaza kandi n'umugabo wese arasaza ico twa twindiye n'urupfu gusa uvuze no ntitwa dukwiranye gutumba oya navyo navuze ariko vraiment okay rero umuntu abanyagize commentaire kandi umengo hari wawe ikiganiro twerutse gukorera ngaho yego avuga ngo umuntu yirengagiza ngo umugabo nkawe nace mbona ko nanje kumurengera dufreshe ndadufise namndaye kubwira ati vrema kabisa oya kabisa ariko vrema muracari nako afeze ngira nkubari abagabo bari abakobwa bakuraba ari wanditse muri commentaire warankene ari mu Bushinwa niwumva nigiye mu Bushinwa ntuzombaza wagiye uko kuntu baguma bakubona vyukuri bon okay tuchaka dutandukanye n'ivyabaye canke ivyahahitiye ariko vyukuri umudamu wawe so kwifuzwa n'abandi bagabo benshi you have to be honest kwifuzwa erega abagabo ubu benshi imitima sikirenga hariho no numvise ngo yavuze ngo yuko ngo yavuze yuko ngo azokwanga ibishoboka byose ngo ntasubire mu rugo kubera voilà kubera ko yashimye ngira mugo ntavyibuka ko ngo yavuze yanyoye yari yabona mugamaze ko bari uwaborewe ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore ahambirwa ku mugabo wiwe akiriho mu gihe atakiriho nta kimubuza kurongorwa kwabirwa n'uwundi ati ariko uri mu mwami wacu oya aronse umwifuza jewe alez urazi gituma none gafraniki Neka ndakubaza nje nawe unyipfuza bariho benshi oya bariho nonga muri commentaire ndaje hari abakobwa bavuga ati none izo game yewe izo game none zoheza zigaherera he gufata ingingo ufata ingingo peut-être nimba ari gushima uwundi canke kwisubiza wa ya mavuta yawe jewe gushika nk'ubu ubuzima mbayemwo imyaka 4 yakuye mu kwezi kwa kabiri kuva muri 2022 muri Fevrier mutandukanye nta kibazo je ndabona ngize sindarara ubusa ngo ni kubera dahari sindarara ntajyamye iyo ntagwaye muri make bisigura ngo jewe none iyo myaka 4 mbambayeho ntararongora ubu warihanganye niyo divorce ndayikeneye bibaza ngo vyonanira none vyongora ko amategeko ndayazi nico kibaza ahubwo jewe naje nkunda kwibaza igihe cyose kubera iki umaze imyaka 4 mwaratandukanye kandi pe n'umuntu anakuravye arabona kuri amahoro badufise mu buzima abona kuri stable ubuzima bumeze neza kubera kudasaba divorce kimana nigeze kuvuga ati muri kure yigi none wewe ni nkawe bavuga ati girira ikigongwe naka umuntu atagusabye imbabazi bazimu atayisabye wenyine none ndayimwe atanyazabye
je kwata nkene ndayijyane muri makara cyari umugore wawe eh cyari umugore wawe jewe ari muhiri wanje no umugore wawe no gutahi wawe n'uwanditse mu mategeko ivyo kwandika mbe biga aho bitwaza ngo Maria ngo na Yozefu ngo baranditswe bagiye muri gusansuma ntibanditse bagiye banditswe he Adamu na Eva banditswe he Abrahamu na Sara banditswe he Isaka na Rebeka banditswe he Yakobo mbe umuka Yakobo ni baravuze Rakeli na Nuzenya na Leya n'abashumba babo bane abo bana banditswe he ibi byaje ni ibintu nyene bazanye nyene ngo ni ibintu modere mugabo byari ibyo kubohabohana byari ibintu byagiye gutangura mu ibintu byo mu masengero bagiye bazana mu by'amantu by'ama intelligence n'ibiki byari ibintu byo guca amafaranga ni nk'ibi by'amakori bitanga urabyumva rero no kuvuga ngo ibi byo kuvuga ngo kwandikwa n'ibiki ugasanga abantu baraguhanye ngo nibi ibyo reza none baza ko abagabo bafise abagore uno munsi bavanye batarasinye amadivorce bafise abandi bagore yego none erega benshi bazigena babikora no muntu ntabyo novugira ngaho kubera ko ejo cyangwa hirya yejo baca bavuga ngo niko ndabaha imitwe y'ingere bagira abandi bagore mugabo nta muntu bazi guha divorce cyangwa bazi kugira iki n'iki reka nakwereke basi no kakarore ubura majority y'abagore akeneye divorce yihuta hakugira ngo atumbere nuje anyuza kantumbera ati tukore aramiyable tukagenda kwa notaire tukagenda hina tukandikisha byose tukabikora aramiyable je ntacyo mwihwana je nta guteshwa umwanya gusa ngo jya muri sentarizi mugenda muri ibindi kandi babasha ibintu by'amanyanganya ko benshi babifatiye ku bintu by'ubuntuze utwuba warirondereye ngo baze bakugwa busambura noneho nyine cyo barabivuze yuko hari abantu zo gusanga agiye ku mugabo wa mbere amezi 3 aca mu byonga bace bavana aca kundi bace bavana bagende baragabura niyo yindi migiyo mitaye babifitiye none nyene nyumva bwo nyene we nawe nyene kuri mu ruhombo uno munsi uri kurakora je ntacyo bintwaye uri kuratera imbere uri kurubaka uri kuragura imiduga je ntacyo bintwaye ariko nakubwira je ndafise abana abana b'abahungu babiri uriko uravyumva ndondera abana ariko ndakunda ivyo ndiko nakubwira ibi ubona ngahayo bari iby'abantu ko abantu batabitahura si ivy'umugore none aricaye ntari kararondera ivy'umugore biragoye kumenya ariko ivy'umugabo byo turi sûr babitungira mu kuzimu babirondera mu kuzimu ariko si menshi bakunda kuvyiyandika ariko uno munsi nawe utavyenda kuko franike nuko abantu batamenya amategeko no kutavyandikako ikintu biri uburundi ni buto cyane gose je nk'ivyo zinoza kugwana nguruma ngo umugore yarondeye ibi bagize n'ivyo wanje naho zagatora je nagize nkubwira umunsi bona gwati ufashe jewe byose ukajana ukansigira ikabutura n'isengere n'ikandambiri ndazi ko inyuma y'umwaka no banasuye kuba jewe nini ijya itaje mu kayigabura ijya itaje abiri ngaho hano itaje jewe wambona ijya itaje mu kayigabura itaje nka wampaze sipanza nguru oya ni wabishatse rugero uzi rwose ntwari kugwibanamwo uri wenyine kandi ubwege no urabizi ko ari wanje jewe je kiretse utabaye warayigurishije nande hoho ndayizi kuri kurayidutse tujana ikiri muri shanje je no bakanyinshi no barondi ko ndubakira Mumisi ikintu cyakindi ndiko nakubwira oya je ndafise abantu benshi banyizera bakama amafaranga hanyuma nkagura ama parcelle nkabo batanzi naho ndiko ndabubaka sure yego no kuri kwimana sinoguhera umva yuko n'igitegaro ndiko ndubakira etage kandi ntari hino ntazi naho nakuza hariho abona amafoto gusa ariko iyiri hano yoyo yantuzinyene yoyo turi sibindi bisirina okay ubu uno munsi hamwe umuntu yosubiza ibihe inyuma nirihe kosa ryabaye ushaka gukosora mu rugo sajaba sha yabaye kuri jewe canke kuri byari ryo ryose peut-être ko ryahuriweho n'urugo uvuga ati sha ndabona ko no hakosora kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza kwizigira cyane kwijana kwijana kuri so kwizigira garene kandi umugore n'umuntu mugabo bivuga ngo arapfumwe uyizigira umwana w'umuntu kugera kwijana hari umugabo twakora ikiganiro uherutse arongoye abagabo mu gahinda wo mu ntara ya Kayanza twabona ifasi aratubwira agahinda abagabo benshi bafise mu rugo koko abagabo mu ngo bafise agahinda muri fasi behagera afise umugore baratandukanye n'ibintu cyane cyo gituma mu biganiro byanjye ntabwo ndabikira abagabo
ashaka gukopya ibyamubayeko nukuvuga yuko hajya tukurikirana ibintu kenshi ndakunda gukurikirana tu extra kenshi na kenshi kwa mfise umwanya muto nza gusanga kenshi byari karavuga bari byamubayeko ntahita ngo yumviye ku bandi bavyumva inspiration abari we donc ni egocentrisme je no kuri sino kubesha nkajya shira amahagera ntagera kwemera nta ruhusha ariko bahano kandi n'abagabo baritsanzwe bari mu gahinda umugabo amoso y'umugabo atemba aja mu nda none atemba aja hiye none kwidodomba umugabo yidodomba kidodomba rero abirwa barakubitirwa hali yawe uzosanga abagabo bangahe bagiye muri na popitwa ko abugwa busanga araba batumiko n'abagabo bareberewe kurira basohora amosozi nubwo Yesu yabwiye ati jewe murira mutarira jewe bene wacu nabo dusanga imbere nyine urakanye yuko atabagabo babaye mu nzu hama kandi babivuge babara ndavyumva ko umugabo kubabara n'ibisigwa ngo enda rido umugabo hari nk'umutwe w'ubwo kugira ngo ugere kure uravyumva byanse ukabandanya uhiga solution ukiyumvira reko reka arabagabo batandukana n'abagore ugasanga yonze yabaye nabi yaserutse imvi zameze ubanza bwatubutse ibikini bigosanga yabaye nasiga yifata nabi nk'ukumengo umugore wategeza kumurondera agahuzu ko kwambara umugore wategeza kumumesura mbe mutarahura aho rubaye gutito nemwe mwaje nari nipanga imyaka 12 mbere ko duhura no cyane gusasa igitanda ngo nuko ndahari nabwo yarahaye n'ugusasa je narasasa yego gufashanya mu rugo none woreka kumugororera ikanzu mugire mu cyo kazi nawe yazindutse arategura umwana kwira ku ishuri nukuvuga iki abantu benshi bazakunanirwa kubera iki ava kwa nyina wiwe agenda kurongo nukuvuga ni transfer bayeho direct mugabo jewe nagiye kuva muhira 2006 njya kwipangira 2006 mu Kayanza ntangura gupambana n'ubuzima gushika 2018 singa 12 none nyuma y'ameza ngahe ntanguye kubona urumva hari impinduka iki ari abana bogeti nukuri sino guhenda ejo ni byakwangira ukabona bogera burundu nzo parametre mutwaje gusa nagusubiza muri cyagihe cyane kinyi habuze mu cyo ubana nicyo gituma nagize ikibazo naho yakiri na cembi babo baranzomere no mwisengero babagabaza barapfigwa haruko babanye n'abagore ngivyo bintu si ukamenga mu rugo yarafise ibibazo abagore nta bibazo nabise byo barakundana ruko chape ego vrai jewe no bishingirira ko mwakundana biteye ubwoba ibibazo birabaho bijya bintu na wewe ko ramaza ikosa nakoze nakubwiye ko kwizera cyane ari ngorane no kuvuga ikindi naco abagabo bafite abadayimoni abagabo bafite abadayimoni batagirirwa nuko babona abandi banezerewe ara nk'umugabo yanaba akavuga ati yomba atana amafaranga ngafise n'umushenzi zikarindire shanzo ugakuramo hari ubukabakabo bwinshi babumeze uko mugabo kibaga ko buzopfa canke nabwo nyene mbere ni kuci bishira oya ndiko nakubwira ikintu cyose ukora ngaha mwisi ntushobora gufita racisha ndakubwije uko kiretse bakurashe ego kiretse yarawe mu bentu ntanzi ko marabishizemo nukuvuga umugore ugomba ko umugore abaho neza ari degenze ugomba ko umugabo abaho neza muri kidegera nawe wacungura ukamushona nawe ubeko kubita n'imyaka 20 wewe agucamwo ugasanga Franike Jeko dukorana igihano no munsi mugabo ugasanga mukawe n'umupese wanje kandi atavyize imyaka 20 gahera bye kandi tiyaje no kumenyana niba nazinanye kiretse nk'ubukumbure abajya binwira agacupa gasanga yo agacupa na tere gaye umugore wawe turi bacahamwe urumva rero no kuvuga yuko ari abantu benshi kuturabe nk'umukobwa agomba rongo nakarorero burya nk'umuhungu aba yaramwanze canke nk'umwegise we yavuze ikini abucumenga vyo agacupa ko gusubira kumukunda nahagera mu gagacu se umengo bimwandikana message zo kugira ngo bateranye kubera iki wa mudayimoni wa mutanya ukoresha ba ex cyangwa ugakoresha abantu baba babona yuko bashobora gusuzugura umugabo wawe yego hari abashobora kubona mu Franike hari bitari ubo mengo ndegera haberanye na Franike agace tangura ku rero shetani gacimuhingoga zo kugira ane zo kugira ngo abukungene abasambura kandi baze kubasambura bibaza kwaguma mukunda mutamibaraba bavuga ati avya niko bishoboka rero fresh none bumva bica bigaragara kera ubwiye umuntu aravuka aje kuvuka ararongora hama aje kurongora abasigaje gupfa ariko ndabasigaje none twese tubaye kugira ngo turengere ubufara n'abapfa bakivuka rero nico gituma umuntu agomye kwiha amahoro cyangwa amahoro mugenza wawe uno munsi wahisemo kwiha amahoro
ata mugore ufise wahisemo kwiha amahoro ata mugore ufise Yesu wari yarafise Shitani nawe yarafise ako Shitani nta mahoro afise nawe Shitani yabatafise abayirwara bagirageze rege baramukoreye mu myati genda mwisi uhangane no murega bapfuye umuntu bapfuye ko yatuhumeke mw'impemu z'abazima itabona irasara korore hariya itime korore muri ntuze muri Irani basikamuko yes mu gusoza ikiganiro cyacu turi mu kwezi kwahariwe agateka k'abakenyezi turi kwezi kwa gatatu mbega ni gutuma abakenyezi bakwiye kwitwara kugira ngo bashobore gukomeza ingo zabo hariho byinshi nahereye ko mugabo ikintu cya mbere umenya yuko bibiri tugira ati umugore yubahe umugabo niho bikomereye umugore ahamagarirwa kugamburukira umugabo biri mu gitabo cy'abanyefeso igice cya 5 hanyuma umugabo nawe akabona gukunda umugore bari bafite ikibazo baza barambaza ngo none hagati yo gukunda no kubaha ati byohera he umugabo ntashobora gukunda umugore atamwubaha abagore nabo bati none we umugore yo kubaha umugabo atamukunda ni ukuvuga ko narabisiguye cyane iyo umugore yubaha umugabo icurabira no kubana iyo umwana yubaha nyina wiwe usanga n'urukundo bakunda rutangana abana usanga bakunda urukundo rutangana hari umwana usanga agamburuka umwana agamburuka vrema abavyeyi baramukunda vrema cyane gose rero bisigura ngo rero umuntu no ku kazi nakunda kubivuga iyo hari umuntu akora cyane usanga akundwa n'abayobozi no kuvuga yuko uyu muntu akora cyane donc uyu muyobozi mugabo arashobora gukunda umukozi cyane mugo umukozi akabibona mu kumwisemba ahubwo bikamutera kugana mugiye n'umugore iyo umukunze cyane atakubaha biza kumutera kugana yes iyo umugore umukunze cyane atakubaha bimutera kugara mugabo iyo agira effort yo kukubaha kwakubaha kwiye kukamuzanira kikakuzanira kugukunda wa rukundo rurarama mugabo we wihaye initiative ukavuga ati natanye bari kamfe kumukunda nagira ukuntu reka mpfe naho reka mpfe uza gusanga ro kakano kare kamfe kamutera kugara ariko aranyisemba bitera ikintu bita isemba kandi umuntu nayo yisembwa cyane cyakora nabi icyo ni cyambere abagore bubahe abagabo cyane muri kuno kwezi kandi bana bagaburukire hama ikigira kabiri nk'inyifato bakore cyane ko amase yakera ntago mu rutaro cyane byo kwamana inyota ijya nyota abagore bamana izanwa kenshi n'umwanya munini baba bafise bakreye ubuzi baje mu mashirahamwe amashirahamwe yunguka pana y'amantu uze usanga biriko barakwengana babita ibirimba hari amafaranga y'amashirahamwe iyo agiye kugera mu 12 bageze kugabura abaro yiriye amadeni batarisha usanga n'intebe bazisohoye muri salo aravuga ati gete genda sanze basohoye ibintu byose ndavuga ati nibiki ko umugore yagiye gufata amadeni yigira kwigura utuntu hari hanya mu kimi hatari bashireho bakireye ubuzi hanyuma ikindi naho biteho cyane abana ari abana kino gihumengo ntibagira abanyina babo ugasanga abanyina babo birirwa barayerera ugasanga birirwa muri za bride shower za anniversary ibintu by'amashawa byo ni ngorane ugasanga hanyuma ikindi naco bagabanya imanza no kuri abagore bagabanya imanza no kuri bagabanya imanza bafise imanza nyinshi hama ikigira gatanu bige cyane na cyane ku bintu bibabaza abagabo bavyevite ibinezera abagabo babiko urazi yuko gafranike nkunda guha karorero nk'abagabo kandi akarorero bazi nk'ubonye umugore wawe yambarashije nk'undi mugabo cyangwa umusore data wanje ngo bariganye data wanje waragizene urumva amabera agacumitako akamuho yo amakuru y'imyaka meze neza bagahindura zose nta namusome data burya byo kuneze urasura mugabo abagore babo ni bisanzwe asamira iyo benshi nibisanzwe benshi banakora ibisanzwe rero utuntu bene utwo duto bige kumenya umugabo akunda rero benshi uzagusanga ibyo agize akantu mupfa waramubwiye ati genda kundi ibindi akundi ibinagi agize akantu mupfa cyakora byandi wakagura ngo bishabitse ibyo bari ukwezi rero kuze kuba ari ukwezi kwiza abakenyezi n'amashugu Imana yashizeho ku isi kugira ngo anezereze umugabo wiwe kwenja mu Imana ivuga ngo kubw'ibyo umugore wese agira umugabo wiwe no mugabo agira umugore wiwe aba bambwira ngo handitse umugabo wagira umugore umucya umugore wagira umugabo ni mu bikora ni mu gitabo cy'abikoze no cyambere igice cy'indwi hore kubaganisha kurongo wa gatanu yo Paulo yakarasigura ukuntu ngo bitari byiza ko umugabo icitwa umugabo icitwa umuhungu ahora n'icitwa umukobwa ati ariko nabene ibyamabari yaje n'ibikindi byari ko babonana ariko kugira ngo twirinde ubushakanye cyane twirinde ibintu bisa
umugabo wese agira umugore wiwe n'umugore wese agire umugabo wiwe ibibandanya mu nyuma navyo ibisutwa mu cyo kugarira tete bavyanditse muri Bibiliya se je navyanditse byanditse muri Bibiliya nivyo reka kuvugira ngo ntimukimane kiretse mwabivuganye hanyuma cyo havuga yuko ngo umugabo ahibikwiye umugore wiwe apana isuku oya amwabire gushika amushikanye ahashaka n'ubu buruhe n'isese z'ibujumbo none izo sese z'ibujumbo uragenda batubwire ruguru canke umurondero mu presto canke Mari none bigende gute hanyuma ati n'umugore nawe nyene ahe ibikwiriye umugabo wiwe harabo usanga bararana amasentire basanga avuga ati no musi umugabo ntakora akambara sentire n'umugozi w'ikirata agafundika agacambara n'ijinisi urumva ko bari nkora hanyuma rero nande rero byinshi bavyanditsemo ngaho mugabo urumva kweze kwipirema kw'abakenyezi abagore bigore na cyane cyane barondera utuntu dushasha mu mabanga bubatse basereva bagabo neza yego kubera hari abagore usanga yamari muri Burundi bwacu bundi akaba yemereye nawe usanga ari muri inteze nawe usanga ariko yirimbira kantiki bige bamenye mbega umugore mu banga bubatse kugira umugabo uraneze bigenda gute hari abatazi yuko abagabo nabo bafise amabere kandi ari kirumara mu mabanga ibere y'umugabo tuzoga kuko mu nkuru hanyuma ndumva yuko ari izindi nyigisho nyinshi ubwiriza ko twigisha kizibare zo mu bakenyezi ari zo kwezi kw'abakenyezi niko gusabira mabi yaranje n'ibiburiwe gatatu kane mu nzu banezereza abagabo babo nagushimiye cyane urakoze cyane iyi message abakenyezi benshi bayumva bayumva cyane gose kandi abakenyezi bamara gukundwa kandi abarundi kavye gusa n'ibeza ngo gusa baravye aba diaspora bazo bamarana teye ubwoba bagoma batisambura birengani ari bazo aba diaspora murano yego canke mu mutera amabunda yakwe ndagushimiye cyane urakoze cyane yes ndabashimiye cyane gose mugiye musi badukurikiranye muri kino kiganiro cyacu na Rinine mana rero twayaze ku kijyanye n'umukenyezi mbega umukenyezi akwiye kwitwara gute ndetse no mu ngo hagati ibiberayo mbega n'ingene kandi umugabo yarakwiye kwitwara muri komate ya munsi muza kutuganiriza kuvyo twagiye tuyaga hano onya asante sana